Ndabaye kaze mu gihano c'amasengesho kidasanzwe uno munsi tuhawe iteka ryo gusubira kandi kuronka umutumire dukunda mu gihano c'amasengesho. Reka ndamubahe asubire kandi yidondore anabaramutse. Ego murakoze cyane mukozi manje bije kongera kuntumira mu gihano c'amasengesho kugira kandi twongere dusangire icimana ikiravuga muri kino gihe kubijanye n'amasengesho icimana yifuza ku bwoko bwayo. Rero ndabashimiye cyane nkaba nitwa Ndayishimiye Bertrand. Amen amen. Mwumvise yidondoye uno munsi rero Imana hari ikintu tuze ku mutima kivuga ngo ubuzima bwejejwe cyane kubaho ubuzima bwejejwe. Ntushobora kuvuga ubuzima bwejeje cyane kubaho ubuzima bwejejwe tudatahuye ukwera kw'Imana. Imana irera. Rero iyo two turavuga ko Imana yera, mbega ukwera kw'Imana niki? Ukwera kw'Imana ni ikintu Imana yonyene ifise yiharije. Tuvuze ko Imana yera ni ikintu ifise yiharije. Mu yandi majambo nishobora uno munsi nimba yera ejo nishobora kugendera mu mwijima cyane nishobora kuba umwijima. Imana iyo tuvuze ko yera irera uno munsi nibihe bidashira. Reka agiri icyo bivuze ko ushaka kugira icyo bivuze ko Bertrand. Ego murakoze cyane kumpa uno mwanya. Iyo tuvuze ngo Imana irera no vuga ati ni attribut y'Imana, ni attribut moral éternel y'Imana. Si ikintu kivaho nuko Imana imeze. Okay. Si ikintu gihindagurika. Ni Imana iri. Imana irera. Kenshi barakunda kuvuga ijambo ngo abamarayika bari mu ijuru bavuga ngo uruwera. Kuva bagitangura kuremwa n'ubwo icyo jambo ntirahagarika ngo uruwera. Ni nkuko iyo vuze ijambo uruwera bavuga ati uruwundi umabona bishasha kuri yo. Ni ikintu kidahera. Umva aho kuravuga nibaza ko ushaze kuvuga muri Yesaya 6 umurongo wa 3 bavuga ngo babarirana basemerera baturuwera niwe uhoraho nye n'ingabo isi yose yuzuye icubahiro ciwe. Ego umwanya wose uruwera yumvire ibihe biheze umva ntibigira babona ahinduka. Umva ni nkuko bazi nkubonye gacibwira ni nk'akantu gafise amafasete atandukanye. Iyo uri kurakaraba ubona bishasha kuriko ubona bishasha kuri bwaho naka kari kahari kuva ico gihe cose. Kumbe n'umwizigirwa agira neza ni bwenge ubushobozi bwose bukomoka kuri we guhambara kose niwe ni bishasha kuri kuva ico gihe cose ntibarahaga kuguma babona ukwera kwayo kubona bishasha kuri yumvira iyo myaka yaheze. Rero Imana yacu hamwe n'ivyo onye ni attribut yayo kandi iyo attribut y'Imana si attribut ihereye kanaka ni attribut éternel y'Imana ibihe bidashira. Rero nico gituma mvuga ati rero Imana yacu ni Imana yera ni kwimeze natwe nk'abana bayo nibwo ubuzima kandi bambagarira kubaho. Amen amen. Usomye umubare w'igice 11 umurongo wa 44 kugeza 45 Bibiliya itubwira ngo kuko nduhoraho Imana yanyu ni mwiyeze rero mube abera kuko nanje nduwera kandi ntimuze mwiyandurishe akanyonyera k'uburyo bwose kagendera hasi kuko ari jewe uhoraho nabaduganye mbakuye mu gihugu cya Egiputa ngo mube mbe Imana yanyu nuko rero mube abera nkuko nanje nduwera. Hari ukuntu Imana itugomba kandi uko kuntu Imana itugomba niko isanzwe imeze. Imana irera yifuza ko abantu bayo canke abantu bayize nka twe twayizeye Imana iduhamagara kubabera. Yari kibwira abanyizraeli kirababwira nabakuye mu gihugu cya Egiputa nabakuye muri Egiputa icifuzo cyane nivyo nabatwaye mu gihugu cy'isezerano kugira ngo mu bihanga ryanje mu bihanga ryera Muse na jewe. Iyo umuntu avuze ashaka ko Musa mu yandi majambo ashaka kumwigana abashaka kumera nkawe. Rero Imana ibwira abanyizraeli babwira ngo mubabera nkuko nanje nduwera. Ego turi ngaho nyene binyibukije ijambo ri muri Petero wa 2:9 rivuga ngo ariko mweho muri hanga gera mu rugo ko bwatanije mukuranije kuba bamwe n'abaherezi kugira ngo mukwigishimwe giye abahamagaye ariko mweho muri hanga gera. Tugiye kuri Abisirayeli igihe bavuze ijambo
kwera kuba saint neko ndabyo jambo mu kigiriki ni jambo hagios risigura ngo séparé d'avec le péché ou l'état d'une chose qui est sacrée nukuvuga uratandukanye n'icyaha canke eta y'ikintu kiri sacré mandi majambo ni ikintu kiri mizapa udurabe kera mu ngoro y'uhoraho kera ibyuma canke ibikoresho byari mu ngoro y'uhoraho bavuga ngo ivyo bikoresho byejejwe uhoraho nuvuga ivyo bikoresho nta kindi kintu mwabikoresha kiretse kuba mu ngoro y'uhoraho kuko byabisizwe à part pour Dieu rero ngo abisirayeli ngo muri hanga ryera mu yandi majambo mwashiriwe ku ruhande uhoraho muri hanga ry'uhoraho mu yandi majambo muri propriété privée y'Imana ubakoze ko abakoze kuri we ntimukwiye kubaho ubuzima bw'icaha kuko ukonsa je uhoraho niko nshaka namwe musa amen hama mu gihe buraya naho n'ijambo akoresha kodash risigura état de consécration ou d'engagement muri consacré à l'éternel murabiwe rero uko vyemeze mu Bisirayeli ubavuze ngo nabakwe mu guca Egiputa ndabadugana kuko nange nduwera nkenena mu babera kuko muri hanga ryanje muri ubwoko bwanje nanzo Imana yanyu mu yandi majambo muri iruhande ntimukwiye kubaho nk'uko yandi mahanga bayeho muri miza pa kugira mugaragaza ubwenge bwanje mugaragaza amavertu yanje mugaragaza uguhambara kwanje n'andi mahanga babonye anshime biciye muri mwebwe amen urumva ico kintu umukozi w'Imana rero ntibyahereye gusa mu Bisirayeli mu Bisirayeli ico dutandukanye ko n'Abisirayeli Imana yaravuga ngo niyo mubahe ubyaguze byanje muzobabera yari condition mugabo dans la nouvelle alliance biratandukanye twakiriye mpwemu wayo uwo mpwemu w'Imana yaje kuba muri twebwe nuvuga c'est l'esprit saint ni mpwemu yera yaje kuba muri twebwe uwo mpwemu yaje kuba muri twebwe umunsi tumwakira yadusize à part pour Dieu nico tubavuga ngo kerebwa ngo nimwe aho ibyageze byanje muzoba ariko no munsi ngo ariko mweho muri hanga ryera kubera iki hari impwemu yanje mufite muri mwebwe bo yari condition kubaha no kuba ariko twebwe yatanga kutubwira bashaka gusoma muri Korinto ba mbere igice ca mbere umurongo wa mbere igice ca mbere umurongo wa mbere Korinto ba mbere igice ca mbere umurongo wa mbere Je Paulo nahamagariwe kuba intumwa ya Yesu Kristo nk'uko Imana yagombye na Sositene mwene data turabandikiye mwebwe abo mu ishengero ry'Imana y'I Korinto bejejwe muri Kristo Yesu bahamagariwe kuba bera hamwe nabo bose babambariza aba ahantu hose izina ry'umwami wacu Yesu Kristo niwe mwami wacu kuko Kristo yakoze cyatumye twezwa uko kwezwa niko kudushoboza kugendera ubwo buzima bwejeje Imana dushaka yatanga kutubwira rero twarakiye ari ubuzima twakiriye igihe twizera Kristo Yesu ubu rero duhamagagwa bera apana kuri ibikorwa twakozwe duhamagagwa bera ko ibikorwa Kristo yakoze kandi twacizeye rero iyo umuntu amaze kugira ikintu kubunye umukuru w'ubwabwiye umuntu avuze no akandika sorike twavuga no munsi wa premier ministre baye ministre de la défense iyo décret yanditse aba ubwo nyine abaheje kugira ico kintu yagize rero Imana mubiciye muri Kristo Yesu yaduhinduye abera rero ubwo buzima yabanze iratweza biciye muri Kristo Yesu rero uno munsi Imana ishaka ko tugenderera ico twabaye Imana yifuza uno munsi ko tugenderera ico Imana yatugize muri Kristo Yesu rero umuntu ekara dukugira uno munsi ko warize Kristo mu bwiza bwawe mu buzima bwa Kristo Imana igiye guhamagara kugendera ubuzima bwera nkuko na yari yera naguma mvuga ikintu kimwe Imana yacu tuvuze ko yera bisigura ko muri yo atakibi kirimo muri yo atacakirimo usome muri Habakuki igice ca 13 jamanye batubwira ngo wewe w'inyonga zitunganye zitoraba ikibi bijambo Imana tubwiye yuko Imana yacu ifise inyonga zitunganye kandi ntishobora no kuraba ikibi umuntu asanzwe arashobora gukora ibyaha akiyumvira nabi akagenda nabi mugabo umwami wacu Imana umviriza aratunganye kandi
ntashobora no kurunguruka ikibi ntashobora no kukiraba. ari gihe abantu nigeze kumva abantu bavuga ngo none Imana si yamuteje yobu bijya biye mugabe nagoma mbwira umuntu akadukana yuko Imana yacu si yamuteje yobu ikibi. Imana kiragororotse irera ahubwo wowe muteje ni Satani. Imana ntigeze imuteza ikintu na kimwe kuko Imana yacu ntigeragezwa ikibi kandi nta nushobora kugerageza uwundi muntu ikibi. Ego muvuze ikintu ciza ati turera muri Kristo Yesu nk'abana b'Imana. Iyo tuvuze kwera ntibabone igipapuro cera ntibabone igitambara cera kuko kenshi nico gicapo baca bagira. Iyo bavuze kwera ni ugushirwa haruhande kubwuhoraho. Ahantu Imana yagaragara haca hitwa hera kubera presence yayo, kubera kubaho kwayo. Rero kubera kubaho kw'Imana muri twebwe twahindutse abera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo turi ingoro za mpwemu yera. Umunsi wakira Kristo Yesu nk'umwana mukizazo wangi wawe wahindutse uwera. Uno munsi Imana ikuraba nk'umwana wayo uruwera. Amina. Ico ni igice kimwe cyo twera. Ariko hari igice ca kabiri cyo kubabuza bwo kwezwa. Uravye ijambo ry'Imana muri Tesalonika ba mbere igice ca 5:23. Tesalonika ba mbere igice ca 5:23 avuga cyane ngo kandi Imana ni n'amahoro ubwayo ibe ariyo ibeza muri byose. Impwemu yanyu ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bizosangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Ashaka kuzoza gutora abantu. Azo gutora ishengero ryiwe. Ariko hano ngo kandi Imana nyene n'amahoro ubwayo ibe ari ibeza muri byose. Ibeza muri byose. Impwemu yanyu ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe. Ibintu bitatu. Impwemu, ubugingo n'umubiri. Canke impwemu, umushaha n'umubiri. Umuntu n'ivyo bice bitatu. Hariho impwemu, hariho umushaha, hariho n'umubiri. Iyo tuvuze umushaha naho hari bigumbagumba by'umuntu. Mugaci bango abari ibeza impwemu, umushaha n'umubiri. Yesu niyo yaza azosa n'ibyo byose bitunganye. Amen. Uraziga mukozi w'Imana. Iyo umuntu akijijwe yakiriye impwemu yera muri we. Impwemu y'Imana ni impwemu y'Imana. Impwemu yawe irera. Mugabe Imana yashaka ubwo buzima bwo kwera twakiriye muri twebwe bugaragara hanze. Reka nakora iki kintu kikunda kuba abantu kenshi bavuga ngo kwezwa ni ibintu biva kure cyane. Urazigaje ibire yuko niba babona umuntu ariko agaragaza ibintu kanaka muzambwiwe ibihereye umunsi twavuka ubwa kabiri twavuye kure cyane koze cyane. Umuntu ariko televiziyo itaje ashaka kubitahura ujya munsi ubwa kabiri hari abavuze ubwa kabiri barabasambanye bakaruhariwe abandi barabasuma abandi barabicanye abandi barabarozi abandi barabarakinda abandi bagize amaheri bigirwamana abandi babaye mu buzima bubi cyane gose. Erega umwana kuva kivuka ahabwa ama information menshi. Hari bamwe abavyeyi bababwiye ko ari bigugu abandi bagatacu bazovamo abandi barabuze abavyeyi bakiri batoyi abandi babuze abavyeyi mu ntambara. Umuntu acakura mu bwo buzima mu mushaha we no mu mpwemu yiwe yarabaye ubundi muntu mubi cyane. Asa n'umuntu yahamutse. Rero tumaze kuvuka hari gihe umuntu abiteze ngo umuntu acahinduka uwo munsi nyene bikunda. Ni processus n'urugendo. Reka ndaguha ikaro ka mbere dusome ijambo ry'Imana riri muri Actes des Apôtres ibyakozwe n'intumwa 15:20. Dutangure ku mpwemu 20 havuga gucyanye havuga ngo ariko tubandikire ngo bareke ibihumanya by'ibigirwamana no gusambana no kujya ibinizwe hamwe n'amaraso. Yakandika ishengero ego abantu bakijijwe sivyo. Ariko tubandikire ngo bareke ibihumanya by'ibigirwamana. Jibe nabona ahantu umuntu afite igirwamana mu zambwiwe igirwamana uno munsi bisigaye birengeye gusa kintu basenga ikintu cyashobora kwigirwamana muri wewe ashobora kuba igirwamana cyo gukunda amahera birengeje ashobora kuba igirwamana muri wewe cyo gukunda urakunda position urakunda poste batagushize ahantu ngo urapfuye karabaye ni igirwamana mu mutima wawe. Muri Koroshe turasenga ho biravuga ko ho bashivuga mu buryo bwagutse cyane gose. Reka ndahagusomere Abakoroshe 3:5 avuga ngo nuko mwicingingo zanyu ziri mu isi ubushurashutsi ibihumanya ukwifuza k'umubiri ukwifuza kubikose no kwifuza iby'abandi. Ngo cyane cyane gabe ko bavuga bako babwira abantu bakijijwe niko gusenga ibigirwamana. Hari ikigirwamana jibira yuko ariko bwicyo la cupidité. Hari abantu bakunda ibintu by'abandi
ugasanga nibwo ubuzima bayeho umuntu erega ntibitanga uyo munsi n'urugendo yabayeho ugasanga aravyizera arafise idoratiri muri we ico kimwe gifatanye no kwizera kwiwe no kuvuga yuko impwemu yaramaze kwandura kubera ikigomana kiri mu mpwemu hari ikintu yubatse mu buzima bwiwe nigisika muri we rero uwo muntu nk'uwo onye kugira bihere birasaba urugendo ni rya jambo ry'Imana riza mu mpwemu yiwe rikamuhindura hama ica kabiri umushaha wacu umushaha w'umuntu ashobora kwandura Abaheburayo barivuga neza Abraham chapitre 12 verset 14 na 15 baravyerekana sinzi ko ntasoma naho nyene kuko turiko turiga Abaheburayo 12 umurongo wa 14 n'uwa 15 bavuga cyanya avuga ngo mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose no kwezwa kuko ubutejejwe atazoraba umwami mwizigame ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana kandi ntihagire umuzi wo kurura umera ukabahagarika imitima abenshi bakandura Jibri ntihagire umuzi wo kurura umera ukabahagarika imitima abenshi bakandura Jibri mu mpwemu ntashobora kwandura kubera ibintu yagize y'Imana mu mutima wiwe ica kabiri umushaho umuntu ashobora kwandura kubera iki ntihagire umuzi wo kurura umera Jibri azi ko abantu benshi bakometse mu mishaha yabo kubera ibintu bagiriwe muri kahise hari abantu bicaye abavyeyi bacagira ico ikomere muri bo hari abantu babwiye ngo burya bwoko ni bubi cyane bacagira ico ikomere muri bo igihe abonye bwa bwoko kanaka acayimva mu rurazi rero ugira ivyo bintu ibihere birafata umwanya kugira ivyo bintu bihere birafata umwanya sindi ko nco kintu rero ivyo bintu twabayemo byo gukomereka no gukomeretswa ubwo buzima twabayeho Satani yarageje gupanga programa aho umuntu yisanga ahantu akomereka muri menga ntashobora kuhava ahantu ntashobora kuhava ngaho hantu rero naho hantu bwa ngo rero mwezwe ijambo ry'Imana rije mu mitima yacu riza gukuraho amubabaro riza gukuraho bya bikomere rikatuvura amen Yesu avuze ngo mpumuhora kuri jewe yantumye kubwira abantu ubutumwa bwiza abantu bagutse imitima abakize Yesu yo tumusaba ati Yesu dukize kize umusha wanje warakomeretse mana nkiza hari abantu abana bakuze abona papa kubita mama ashitse mu rugo akumva yuko umwita umugore abona umenga gukubita umugore bisanzwe umukobwa yakuze abona nyina tuba hase akabona ko kubaho mu rugo tubaho umugabo nibisanzwe umugabo indani mu mushaha wiwe hari ikintu yakire kimeze nabi cyane gose hama ica gatatu gukira mu mubiri 1 Corinthiens 6:18 amina reka twasoma ariko ni wa mbere ica gatandatu umurongo wa 18 havuga gutya ngo muhunge ubushurashuzi icyaha cyose umuntu akora si ico umubiri ariko ubushurashura aba acumuye ku mubiri wiwe Jibril iyo umuntu agiye gushurashura aba akacumira mu mubiri wiwe waruzi yikira mu gibana ngo wimatanje n'umusambanyi katabaye mu mubiri umwe nawe hari abantu babaye hari n'indi jambo y'imbaga ngo wimatanje n'umwamagira impwemwe nawe yimatanje n'umwamagira impwemwe nawe mugabo matanje n'umusambanyi kaze agira ababaye mu mubiri umwe nawe uruzi ko abantu basambanye hari ama transfer aba hari ibintu agwa hari ibintu mu uwo muntu kandi wowe uguriye umuryango amadayimoni no kwigwa nabi rero si ibyo gusa hari ibintu umuntu akora byo none umubiri wiwe muri kano kanya twara abantu bako ari doga bariko barica imibiri yabo umugabo ijambo ry'imagacavuga ngo rero mwetswe mu mpwemu zanyu mwandi majambo kurabigwa mana mu mpwemu zanyu ica kabiri mwetswe mu mushaha wanyu mwarakomeretse hari ibintu mwakiriye mu mitima yanyu ku bwa kahise mwabaye muca ibintu mwabonye muri kahise rero riki jambo ry'Imana rize gupurifya no gusanctifya imishaha yanyu hama ica gatatu mwexpose ku ijambo ry'Imana ibyifuzo si mu bihere ubushakanye usanga uri kwa buzima bwo kutaja mu busambanyi ubudakora ibintu bibi cyane kubera iki ijambo ry'Imana rije gusanctifya ijambo ry'Imana muri Yohana 10:32 ngo muzomenye ukuri ha mukuri kutuba kwidegembya amen uridegembya mu mpwemu yawe ibigwamana biga yama croyance mu bizera bimwe bahagazeko bigatangwa gukuruka kimwe ku kindi hama umusha wawe hari ibintu byagukomerekeje hari ibintu byubatswe n'igitsika umusha wawe ijambo ry'Imana
umuco iyo umuco umaze kwinjira mu muntu umwijima wose urahunga hama ukisanga n'umubiri wawe bimwe wahora ukora ukaba umuja wabyo ukaba imbata yabyo ukisanga rya jambo ry'Imana rimaze gupenetra mu mpemu yawe mu mushabi gatanga kugira impact muri wawe usanga n'ivyo hatatu bikora. Amen. Rero ikintu umuntu akwiye gutabara nuko umwidegemvyo nico kintu akwiye kuronka mu buzima bwiwe. Jambo ko bivuze jambo yavuga ngo umwana haye umwidegemvyo ari degemvya koko umwana Yesu Kristo haye umwidegemvya ari degemvya koko kandi ivy'Imana igomba ikeneye ko twidegemvya hama tukagendera ubwo buzima bwejejwe. Rero nkuko reko rabivuga ari gihe usanga rero umuntu aba yaramaze imyaka myinshi hari ibintu vyinshi byabaye mu buzima bwiwe mugabo yakizwa abantu benshi bakarindira yuko uwo muntu ahinduka TikTok mugose akabuto bahinduka bafyonda ugasanga hariho ibintu yagiriyemo by'ibisika byagira mufata kutababarira n'abantu haranyandika sanga yafashwe ku nguvu rero kugira hinduke bifata umwanya munini. Rero Imana ishaka ko uzana umutima wawe hamukitega ukwidegemvya kuva kuri Kristo Yesu ni wowe wenyine ashobora gutuma widegemvya. Kiri kintu agomba tuvugane ko ni dusome muri Yakobo igice ca mbere umurongo wa 17 bavuga ngo gutanga kose kwiza n'ingabire yose itunganye gose biva mu ijuru byururuka biva kuri se w'imico adashobora guhinduka canke kugira igitutu gitewe no guhindagurika. Imana nivyo yifuza ko tugendera ubuzima bwejejwe. Twavuze ko ari Imana yera nigi ishaka ko tugendera ubuzima bwejejwe mugabo ikintu ca mbere kigize nuko ari Imana idahindagurika. Ubwo kudaguhindagurika kwayo nkuko wabivuze yaraduhaye mpemu wayo adushoboza kubaho ubwo buzima bwejejwe kudaguhindagurika kutamera nk'amakameleyo. Uno mushasha kubona umuntu kwa Mungu ariko araririmba mundu hagati ukamusanga mu kabari ariko aranywa inzoga habaye iki nivyo harabaye ico kibazo mugo kwiye gutahura yuko ubwo buzima rukristo uri kuragenderamo ubwo buzima Imana gushaka bwo kwezwa urabifise nk'uruhara naguma so mu murongo wundi hama ucu bidufasha kwa ahantu urafise uruhara bwo kugendera ubwo buzima bwejejwe. Imana yacu nihindagurika kandi ico yifuza ishaka kubaho ubuzima bwo kudahindagurika ubuzima bwo uva mu buzima bw'akazuyazi uva mu buzima bwo kuba kameleyo uruvo no ushobora kurubona gwahindutse vere ugasara ukagira indi shusho kubera ko rufise yo ADN mgo twebwe dufise ADN yo guhindagurika dufise ADN yo kwera no kugenda uko Imana igomba biri muri twebwe mgo tuteza kuvyemera kubigendera. Rero uri kuranka no munsi urafise uruhara bwo kugendera ubuzima bwejejwe kandi Imana nivyikugomba ko izo Mitesalonika ba mbere igice ca 4 umurongo wa 3 ijambo ry'Imana rivuga ngo ico Imana igomba n'ukwezwa kwanyu ko mwirinda ubushakanyi. Bavuze ubushakanyi mugabo ushobora gushirako ikindi kintu cyose mugabo ico Imana igomba yifuza ko wezwa nivyo Imana ikugomba ko nivyo Imana igushaka ko nivyo vyonyene Imana ishaka kugenderamwo kandi wewe uvise nk'uruhara. Somye umurongo uri muri mitango gice ca 4 umurongo wa 6 ku murongo w'indwi birivuga ngo uhoraho abaza Kayini ati niki kikurakaje kandi iki gitumye wijirirwa mu maso ni wakora neza ntuzokwemerwa ariko nutakora neza icyaha kibunze ku rugi kandi ni wowe cifuza ariko kwiye kukinesha. Imana ibwiye Kayini namubwiye ngo icyaha kibunze ku rugi rwawe mugabo ni wewe urafise responsabilité yo kukinesha urafise responsabilité yo kwezwa. Nivyo Kristo y'igikorwa yakoze mugo wewe nturi robo uteza kwemera iki gikorwa Kristo yakoze hamuka bikorera muko nyene uvuze ko wumvise uvuze ko wizere hama ntukore ubutari umuzimandi majambo mutwizere bijambo Imana tubwira yuko ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Rero nimba wizeye ko hari igikorwa Kristo yakoze mu buzima bwawe bwo kukweza utegereza kugendera ubuzima bwejejwe ugasa n'uwaguhamagaye ari we Mana. Murakoze cyane hayda muvuze rinyubatse cyane bitetse niko bambishaka n'amango atatavuga ngo ico Imana igomba no kweza kwanyu no kwirinda ubushorashuzi ico Imana igomba mu yandi majambo ubugombe bw'Imana kwitwebwe
nukwezwa kwacu iyo umaze kumenya ko hari ikintu umuntu ashaka ucukwe cyo umuntu ashaka iyo ufise umukoresha gukoresha ukabuza ibyo wifuza ntukora ibyo ushaka wo ukora we ibyo ashaka bangusho kunezeza umutima wiwe rero hano Imana ivuga ngo ico Imana igomba nukwezwa kwanyu no kwirinda ubushurashuzi bisigura iki ubushurashuzi bujya bugirana uronona umuntu utuma umuntu abasuye amera nabi rero ico Imana ishaka kuba Kristo muri kano kanya nukwezwa kwacu hama atavuga ngo kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza umubiri wiwe mu kwezwa no mu kuwubaha abo mwebwe nindaganza ni wewe uganza Imana yifuza ko ari wewe uganza umubiri wawe kurafise ubwo bushobozi ivyo amapirisho cyane uko kwipfuza kuza muri wewe urafise ubushobozi bwo kuvuga ndavyanze kuko Imana yagohe ubwo bushobozi ubwo bushobozi nabwo ni mwe mu Imana ari muri wewe ni wagushoboza gushobora gushira hasi ivyo bintu biko birashaka gutera izo ngwara ivyo vyaha biko birashaka gutera urafise ubwo bushobozi bwo kuvuga oya ndavyanze nkuko Imana yabwiye Kaini iyo atahuri ubwo bushobozi Imana asize muri we yari kwica Abeli ati byaryoshe cyane ntuze Dawidi yavuze umunsi umwe ngo muri Zaburi yavuze ngo sinzogira ikibi nereka amaso yanjye sinzogira ikibi nereka amaso yanjye niwe atazogira nuvuga ni decision yafashe yo kutarabisha amaso yawe ikibi kuko yavuze ngo ndavye ikibi n'amaso yanjye cyamba ahubwo buti mu gico kibi hama yobo caravuga ngo nagize isezerano n'amaso yanjye kutodora bisugi nagize isezerano ni kontra nagirana n'amaso yanjye kutodora bisugi kubera iki uravye isugi uzoca woroneka uno munsi ugiye kwa uno munsi nous avons les 5 sens hariho amaso uno munsi amarezo sociaux pastor ariko twebwe bitandukanye hari ama video ari hajyanye ajya ama video umuntu ashobora kumva ko mengo yugura kayara ushobora kuza ko video birengana umugabo urashobora guhitamo kutayiraba inyoni urashobora guca hejuru y'umutwe wawe ariko urashobora kutayemera kugira icari hejuru y'umutwe wawe rero naho hantu usanga turi ini generation umengo turirekura kenshi mwe mu Imana yegana na kuvugisha ubwo kubera ko avugana akajwi koroheje ucuvuga no nivyo bibivuga ngo ni aradushoboza aragushoboza arakubwira ngo ntushaka kumwumvira muga nous avons une grande responsabilité nk'abana b'Imana hariho part y'Imana ko duhaye mpwemuye akaduha ijambo ryiwe muga hariho part yacu nk'abantu b'Imana kugira kwiexposa kukuri hano havuga muri Yohana 18:31 havuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bari bamwemeye ati nimwaguma mu ijambo ryanje murabigishwa banje by'ukuri nimwaguma ntimuveyo mugumeyo hatavuga 32 ngo kandi muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegenya uko kuri si information umvise wagumye muri amin uri exposa kwijambo ukaguma muri cyo ubwo buzima bwo kwezwa ukabuza muri wawe amen rero imbere ko dufata umwanya wo gusenga nagomba ndagusabe ugire harakajambo ushaka kubwira abantu bakadukurikirana murakoze cyane akajambo nubwira abantu ko tukaramikana kanya tuvuga ubuzima bwo kwezwa ijambo nabwiye nuko ikintu cyambere bomenya nk'abana b'Imana nuko arabera kuko bakiriye mpemu yera muri bo hama ica kabiri hanze abantu bari kwaturaba bazotubonera he ku buzima tubereka bwa misi yose ubuzima bwo kwezwa nibwo buzotuma abantu bo hanze bahindukirira Imana kumwe abakristo b'Antiokia bari kubaraho ubuzima bwa Kristo abantu bati na ba Kristo ntibabisa ba Kristo kubera ko baje gusanga kwa Mungu n'ubuzima baho ku munsi babona Kristo kwa hofreta Kristo kugira nshobore kuhofreta Kristo nuko mbahuza ngo kwezwa n'ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana no muco muri kibirenge byanje Dawidi yavuze ngo nabiki ijambo rya mu mutima wanje noye gucumurako ntiyavuze ngo narumvise ijambo ngo narabitse nuzabora responsabilité nk'abana b'Imana byo kubika ijambo ry'Imana mu mutima wacu ushobora kubikora udasoma ijambo ry'Imana amin ntushobora ijambo ry'Imana amin ntushobora no kubaho ubuzima bwejejwe utemeye udafashe iyo responsabilité udafashe umwanya ngo kurimbura ijambo Yesu yavuze turangiza Yesu yavuze ngo igihe mwe mwazoza azobibutsa amajambo yanjye ega bibutsa umuntu yabitse rero urikukira no munsi nimba utarimbura ku ijambo ry'Imana nibyo jambo atajye wabitse mu mutima wawe igihe c'amarushwa igihe cyo kugeragezwa kizogutsinda bwa Imana yifuza kugendera mu buzima bwejejwe
rero ikigushoboza kugendera ubuzima bwejejwe ni ijambo ry'Imana no kwegera Imana mu mwanya w'amasengesho. Rero ngo dufate umwanya wo gusenga. Muri umwanya wo gusenga ni amaze sengere abantu kugira ngo Imana igushoboze gushira mu nitwo turavuga ngaha. Ushobora kurikora no mwanya ukaba umaze igihe n'ivyo urakijijwe, mugo abantu bakuravye bavuga ngo uri umukristo, bavuga ngo bakugeranya n'abanyavyaha. Ngo dufate umwanya wo gusenga, wihane, hamubwira Imana, uvuge Imana ndihanye, sinzosubira kugendera ubuzima, ndemeye kugukurikira ko twatahuye yuko ufise uruhara muri ivyo byo kugendera ubuzima bwejejwe. Imbere yaho, inyuma yaho aca asengera abantu bafise ibibazo n'ingwara. Reka uramika mu mutwe wawe hama usenge ushize umutima imbere y'Imana. Data mwiza, ndakwese umuntu akarangurikana Mwami. Mwami, twatahuye yuko ico ugomba wewe Mwami ariko tugendera ubuzima bwejejwe Data. Twatahuye Mwami kudashobora kudusaba ikintu wowe utari. Twatahuye kuri Imana yera ariko umeze muri watamwijima na mukurimo Data. Data ndasengeye Mwami umuntu akarangurikana Mwami ariko agendera mu buzima butari bwo, ubuzima bw'ivyaha. Ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, ubuzima muhamagara si ubuzima bw'ivyaha ariko wamugobotoye ubuzima bw'ivyaha kugira agendere ubuzima bwejejwe. Ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo Data. Inkomezi. Ijambo ryawe rivuga ngo dushobozwa nawe abaduha inkomezi. Ngo kandi ngo niwushira muri twebwe ugoma no gushaka ibiguhimbara Mwami. Ndasengeye umuntu akarangurikana Mwami, umuhe Mwami inkomezi zo gukora, zo gushitsa ubugombe bwawe Mwami, ngo nuko twezwa Mwami. Ndasengeye no muntu Mwami amaze imisi agendera mu vyaha, umushoboze Mwami kwikunkumura ivyaha, umushoboze Mwami kwiyambura ivyaha, kuko Data Mwami kujya wabwiye Kayini Mwami yuko icaha kibunze kuruga Mwami ariko ashobora Mwami kucanka. Mwami, ndasengeye nuno muntu Mwami ataho uruharagwiwe Mwami, ngo no munsi Mwami yambikwe inkomezi Mwami zimushoboza Mwami kuguma hagaraye Mwami n'igihe umugabo Mwami gwanizo bashaka kumushira hasi, kuko zatameza kubona umugiriye neza, zatameza ngiye kumva intahe kuri Imana ishoboye, kuri Imana itananigwa, ko atawuje bari karadukurikirana Mwami ico wabagize, ko wabagize ihanga ryera. Tubisene tubizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Yego, murakoze cyane. Reka imbere ko turangiza kino kiganiro cy'uno munsi, sengera abantu bako dukurana bafite ikibazo c'ingwara canke umuga kanaka. Mwizera Imana, Yesu ari kugikorwa. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndasengeye umuntu wese akaba televiziyo itaje mu kano kanya afite ikibazo c'umuga canke afite ikibazo c'ingwara Mana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo cyatumye umwana w'Imana hishuka, ngo asanga ngo uko byose by'umugwanizi. Mwami, ndasenze kubwo umuntu Mwami, ndasanganguye Mana ikora cyose c'umugwanizi mu buzima bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo, ndatuye gukira umubiri y'abari kwadukurikirana muri kano kanya. Ingwara yose umuntu yarafise Mwami muri kano kanya Mana ndayihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Ndatuye ubuzima Mana mubiri w'umuntu umuntu Mana mu izina rya Yesu Kristo. Ahari ubumuga Mwami, ahari ingwara iri chronique Seigneur, ahari ingwara Mana ngo ntikira Mana muri kano kanya Seigneur Jesus, ndatuye ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Aho yari karababara Mwami, ndatuye kugubwa neza mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu yarafise ubabare muri kano kanya, umuntu yaramaze igihe yumva aremerewe umenga ararushe muri kano kanya Mwami, ndatuye ko ukuremuruka kuza mu buzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Ukugubwa neza impande zose Mwami kuze mu buzima bwiwe muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Ufise ikibazo c'umushaha Mwami yakomeretse ababaye Mwami, ndatuye restauration mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima bushasha Mwami utangure gutemba mu mushaha wiwe no mu mubiri we Mana mu izina rya Yesu. Ibihe bishasha Mwami bize mu buzima bwiwe Mana mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muvyeyi yaragwaye Mwami yakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Rabashata, reka Mana yakire ubuzima, yakire kugubwa neza mu izina rya Yesu Kristo, yakire panisuma, yakire umwidegemvyo w'abana b'Imana. Urakoze kuri Imana igira neza, ni mu izina rya Yesu bisenzemo. Amen, 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 amen. Ndize yuko uno mwanya wabaye umwanya mwiza, wabaye umwanya w'ijambo, umwanya w'amasengesho. Kwa biko yadukurikirana tuko turasenga, kwaba hari Imana yagukoreye kandi turiza aho Imana yagukoreye. Utwandika izo cyaho munsi, udushingire nayo Imana ikiragukorera, ukaba uri kuradukurikirana, ukaba ufise intahe cyangwa umutwaro, utwandikira udushingire utuha umutwaro. Ndamaze kwivuga ko tubaze abantu benshi baduha imitwaro yabo kandi twarabonye Imana ibyishura. Ijambo ry'Imana tuvuga ko uko yari iri kera
n'ubuko ari kwiri rero nawe utambuka ikiganiro Imana ibane nawe.